Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye. Banywanyi bacu mubandanya gukurikirana amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu akaba ari umwanya tugiye kubageza ko amakuru agezwe ko muri kano kanya. Ni dossier ihambaye cane iri mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi ishobora no kuza gukora ku bihangange vyinshi bitandukanye. Iyi ikabije inyuma yaho President Evariste Ndayishimiye hagurukiye ikibazo c'abakozi ba leta bahembwa imishahara myinshi cyane gusumvya iyo baba bagenewe. Ugasanga arafise matricule imwe ariko iyo matricule yakira imishahara irenze 2 canke 3 ku kwezi. Byose turaza kubigaruka ko mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi hoho rero ibintu vyayangaye. Mbere mu minsi iheze twabagejeje ko ivyumwe mu bakozi yahembwa imishahara 2. Uyu akaba ari umutegetsi yahoze ari umuyobozi wa lycée communale Gatukuza. Uyu akaba abarizwa mu ntara ya Muramvya. Ibi rero bimaze kumenyekana n'ubundi hari n'abandi bategetsi bakabako karekare bari babifisemwo uruhara rukomeye cyane, ndetse kandi bakabikora babifashijwemwo na bamwe mu bakozi bakora muri ubu bushikiranganje nk'uko tuza kubigaruka ko cyane cyane muri ubu bushikiranganje abafasha gukora ayo makosa ndetse no gukora ubwo ubusuma n'abakora mu gisata cha CTI arico Centre de Traitement Informatique mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi. Iyi dossier tugiye kuyiva imuzi, muraza kumvirizamwo vyinshi cyane mutari muzi bibera muri ubu bushikiranganje, ndetse n'amafaranga menshi cyane yagiye aranyuruzwa muri biciye muri ubu ubusuma bwagiye burakorwa. Ni mu gihe kandi bamwe mu bakozi b'ubu bushikiranganje batanguye gufatwa bagapfungwa. Aha turavuga nk'uwahora arongoye ico gisata Bigirimana Jean Claude, we akaba apfungiwe mw'iperereza. Umuhinga arongoye igisata c'ubuhinga mu vy'imishahara mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi arapfunzwe. Uyu yafashwe mu minsi yeze, gusa vyose tugiye kubica irya nino. Uyu yapfunzwe ni Bigirimana Jean Claude benshi bazi nka Stanley. Uyu akaba asanzwe ari umuhinga arongoye igisata ca CTI cyangwa se Centre de Traitement Informatique mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi, igisata kiraba ivy'imishahara ubwa nyuma. Akaba apfungiwe mu gasho ku cicaro gikuru c'iperereza i Bujumbura. Mu vyatumye uyu afatwa agapfungwa n'amanyanga amaze igihe akorerwa muri ubwo bushikiranganje ajanye n'inyuruzwa ry'amafaranga menshi, haba abakozi ba leta bahembwa imishahara myinshi harimo amanyanga aheruka gukorwa yo konona canke se yo konona ivyari mu cuma kibitse amabanga y'ubwo bushikiranganje kizwi nka serveri nk'uko turaza kubishikiriza. Ibindi bikuru kandi uwo muhinga ariko arabazwa nibijanye n'amanyanga canke inyuruzwa ry'amafaranga mu masoko yagiye araba muri ubwo bushikiranganje mu bijanye n'ubuhinga. Nkuko twabitohoreje buri munsi tuzoza turabashikiriza ayo manyanga, ariko reka tubibamenyeshe mu ncamake. Aha harimwo inyuruzwa ry'amafaranga mvamakungu arenga gato 125 vy'amadolari y'abanyamerika yanyurujwe mu isoko ya serveri de secours. Vyinshi navyo turaza kubigaruka ko tuze no kugaruka kandi kwinyuruzwa ry'amafaranga mvamakungu 58 mu bijanye n'inyigisho zo guhugura abahinga muri ubwo bushikiranganje formation de informaticien. Hakaza ko kandi amafaranga y'amarundi yababa imiliyaridi 2. Iyi akaba ari imiliyaridi 1,800,000 yanyurujwe mu bijanye n'igikorwa c'ubuhinga bwa none digitalisation interconnexion. Ariko nubwo uwo muhinga Bigirimana Jean Claude yafashwa agapfungwa, biravuga ko ayo manyanga yose atayakoze wenyene. Havugwa abandi bategetsi muri ubwo bushikiranganje bw'abakozi n'akazi bafashanije n'uwo muhinga muri ayo manyanga yakozwe, ari navyo biri mu matohoza tumaze iminsi dukora, amatohoza tugiye kubashikiriza. Turaza kubashikiriza ivy'igice ca mbere kubipfunze Bigirimana Jean Claude, tuze no kubageza ko ivy'igice ca kabiri. Ni mugihe kandi abakozi bo muri ubu bushikiranganje babonye ko ibintu vyatanguye guhindura isura. Umukozi yitwa David Nzeye yari umuhinga nawe mu gisata ca Centre de Traitement Informatique, nawe yarayanditse ikete ryo gutanga imihoho. Muri iryo kete akaba yandikiye umushikiranganje amutwara
akaba yarandikiye umushikiranganje amutwara ku igenekerezo ya gatanu ku kwezi kw'indwi uyu mwaka w'ibihumbi 2024 amenyesha ko atanze imihoho kubera ko igisata ca CTI gisigaye kirimo icuga kibi cyane nyuma y'ifatwa n'ipfungwa ry'uwarabarongoye Bigirimana Jean Claude apfungiye mu iperereza. Uyu David we akamenyesha kandi ko mu bitumye atanga imihoho hari uko amaze no guterwa ubwoba. Kubona rero uwo muhinga David Nzeye nawe atanze imihoho vyateye amakenga abakozi muri ubwo bushikiranganje mu kwibaza ko nawe atoba ashatse guhunga amanyanga yoba yarahakoze. Ubona ko yatangiye gukorera muri ico gisata kuva mu mwaka w'ibihumbi 2010. Abakozi bo mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi nabo bagasaba amatohoza ko yobandanya ku bahinga bose bo muri ico gisata. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utoje ucikanwa nayo dushikiriza usangize ano makuru bagenzawe kugira ngo nabo batoje bacikanwa nibiba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze y'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ndabaye kaze mwidonido yano makuru. Nkuko nabigarutse ko cyane mvuga kuri Bigirimana Jean Claude uyu yahoze arongoye igisata ca CTI mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi. Kuri uno munsi igenekerezo ya 10 rero uku kwezi kw'indwi niho habayeho ukubisikanya mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi, aho uyu wahora arongoye ico gisata n'undi apfungiye mu iperereza yasubirijwe na Barakinana Alexandre. Uno munsi rero nk'igihe cy'isazi neza gatondo abakozi b'iperereza baje bazanye Bigirimana Jean Claude arabisikanya na Barakinana Alexandre. Ibisikanya riheze rero abakozi b'iperereza baciye basubira gutwara Bigirimana Jean Claude kubandanya apfunzwe ahamaze iminsi apfungiwe. Tubamenyesha ko kuva uno munsi ico gisata ca CTI kigiye kurongorwa na Barakinana Alexandre nk'umukuru na Nsengiyumva Emmanuel nk'icegera ciwe. Abo uko ari babiri bakaba baherutse kugenwa muri ayo mabanga, bakaba barabonye amakete abagena muri ayo mabanga kwigenekerezo ya 4 uku kwezi kw'indwi. Reka tubageze ko igice ca mbere kubipfunze Bigirimana Jean Claude batazira Stanley umuhinga wa CTI mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi. Tugiye kurabira hamwe uruhombo canke se inyuruzwa ry'amafaranga mva makungu ibihumbi 125 none ivyo vyaba vyaramenyekanye gute. Imbere yo kwashika tubanze twibutse ko mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka w'ibihumbi 2024 amamashini yose yo muri ubwo bushikiranganje yahagaze gukora, amadone yose yarabaye supprime. Ivyatumye abakozi bose ba leta bahemberwa ku ntonde z'ukwezi kwari kwaraheze. Vyarateye amakenga cyane. Ico gihe ababikoze bari bishe ico bita seriveri centrale, bari bashaka kunyegeza ukuri ku manyanga menshi arangwa muri ubwo bushikiranganje harimwo abakozi benshi ba leta bari bamaze kumenyekana ko bahembwa imishahara myinshi, ariko ntivyoroheye umuhinga Bigirimana Jean Claude. Mu matohoza yakozwe nuko ayo manyanga yari yakozwe n'umuhinga Bigirimana n'akandi karwi k'abategetsi kamaze kugira icibare cako ubwo bushikiranganje bw'abakozi n'akazi nkuko vyagiye biravugwa. Ako karwi nako kabategetsi bakomeye kandi bari mu mabanga ahambaye nako tukazobageza ko amazina yako inyuma yaho iyi dosiye yose imaze kumenyekanira. Bimaze kumenyekana rero ko seriveri yakozwe ko amanyanga, harabaye komisiyo itangura kubikurikirana. Mu nyuma umuhinga Bigirimana Jean Claude yaciye abesha ko ivyuma vyasubiye gukora neza ico bita restauration des données, ariko ivyo yabikoze kuko yarahejeje gukora amanyanga yateguye. Abagize iyo komisiyo bagiye kuraba bimwe vyaba restaurant basanze harimo amanyanga ateye ubwoba. Basanze amadone yo guhera mu mwaka w'ibihumbi 2017, umwaka w'ibihumbi 2018, umwaka w'ibihumbi 2019, umwaka w'ibihumbi 2020 ndetse n'uw'ibihumbi 2021 yose yarahindutse. Abakozi bari bahembwe kenshi kandi bari bagabanijwe igitigiri n'amafaranga yanyurujwe yari yagabanutse cyane. Muti rero ivyo babimenye gute? Naho bigoye kuraba hariho ibitabo bisanzwe cyangwa se registre biba vyanditswemwo abo bahembwa. Ivyo bitabo rero nivyo bagiye kurabamwo begeranya n'ivyo Bigirimana yabeshe ko vyabaye restaurant, baca basanga igitigiri c'amafaranga yanyurujwe caragabanijwe bidasanzwe.
Tugaruke ku bijanye na seriveri iyi ngiyi bivugwa yuko yoba yaraguzwe kubera ivyuma bidasezerana muri ubwo bushikiranganji bari bariyumviye gushiraho seriveri ya kabiri ico bita seriveri de secours izofasha mu gihe seriveri nkuru yagize ikibazo. Isoko iyo seriveri yatwaye amadolari 125,000 yose yagiye anyurujwe. Isoko iyo seriveri yari yahawe societe Simac yo mu gihugu ca Tunisia yari mu mwaka w'2022. Inyuma rero yaho seriveri nkuru ihagarariye gukora canke se ipararanganye niho abakozi bo mu bushikiranganji basaba ko hoba harakoreshwa ya seriveri de secours. Bagiye kuraba basanze iyo seriveri idakora. Aho rero niho hatangura ibibazo vyinshi. Icyatangaje basanze seriveri de secours yakiriwe idakora ico bita reception seriveri de secours rero ikaba yarabaye mu kwezi kw'indwi umwaka w'2022 mu manyanga adasanzwe yateguwe na Bigirimana Jean Claude na societe Simac yari ifise iyo soko. Nkuko bigaragarira ku mpapuro twaronse mw'ibanga zerekana ko umurwi wo mu bushikiranganji wakiriye isoko iyo seriveri de secours, ariko bikemezwa ko uwo mugwi wakorera kuvyemejwe na Bigirimana Jean Claude nk'umuhinga mukuru yabisuzumye. Ivyo atemeje ntivyaja mu ngiro. Amatohoza yakozwe kandi akemeza ko umuhinga Bigirimana aho apfungiye mu iperereza ariko abazwa kuri ayo manyanga yose, harimwo n'impamvu yemeye ko seriveri de secours ikora neza bigatuma haba reception, agaca yinumira mu gihe ari we yarajejwe kubikurikirana no kwemeza ubwa nyuma nk'umuhinga. Uruhombo rudasanzwe rero, aya mafaranga yose 125,000 by'amadolari y'abanyamerika yagiye amazima yongo, kuko nkuko abahinga babikoze ko igihe ngo hamaze kuba reception igihe ca ese kikarangira societe iba yarahawe isoko ntaco isubira kubazwa. Aho rero niho ibintu vyose biza kuyangarira cyane cyane kuri uyu Bigirimana Jean Claude ariko araregwa. Ibintu rero bitanguye guhindura isura nkuko nabibabwiye. Umwe mu bakozi bakora muri ubu bushikiranganji nawe yemeje gutanga imihoho. Uyu akaba ari David Nzeye, yari umuhinga mu gisata ca CTI nawe Centre de Traitement Informatique, aho ubwo yanditse ikete ryo gutanga imihoho akavuga ko ako kazi agahevye. Nikete yandikiye umushikiranganji amutwara. Nikete yanditse ku igenekerezo ya 5 ku kwezi kw'indwi umwaka w'2024. David akamenyesha ko atanze imihoho kubera ko igisata ca CTI gisigaye kirimo icuka kibi cyane nyuma y'ifatwa n'ipfungwa ryo harabarongoye Bigirimana Jean Claude batazira Stanley apfungiye mu iperereza. David akamenyesha ko kandi mu bitumye atanga imihoho hari uko amaze no guterwa ubwoba. Kubona rero ngo uwo muhinga David Nzeye yatanze imihoho vyateye amakenga abakozi bo muri ubwo bushikiranganji mu kwibaza ko nawe atoba ashatse guhunga amanyanga yoba yarahakoze. Ubona ko yatanguye gukorera muri ico gisata kuva mu mwaka w'2010. Abakozi bo mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi nabo bagahita basaba amatohoza yihuse cyane ko yobandanya ku bahinga bose bakorera muri ico gisata bamaze muri ayo mabanga igihe kirekire. Biravugwa kandi ko abaza gusanga basangiye dosiye n'aba bagabo bompi bashobora kuba barimwo abategetsi bakomeye cyane bari mu nzego z'igihugu, abo mu mugambwe ndetse n'abo mu nzego z'umutekano. Bikavuga yuko aribo bakoresha amazina atabaho kugira ngo bazohabwe imishahara yabo. Gusa kandi imishahara yose ikaja kuri matricule imwe mu gihe leta yoyo ibizi ko ihemvye umuntu umwe. Ibi bikaba byarakozwe kandi bikaba byaratanguye ubwo ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi hatangura guharurwa ndetse no kuraba ivyo abakozi bahembwa kandi batabaho, ndetse n'abakozi bari baravutse mu myaka y'1960 bari bagihembwa mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi, kandi bivuga yuko bamwe baba barapfuye abandi bakaba barahawe pansiyo. Aya manyanga rero muri ubu bushikiranganji rero dukomeza gutohoza ko tubageza ko, ndetse kandi tukaba tunabararikiye kuza gukurikirana igice ca kabiri c'ivyakozwe, tukaza kandi kubandanya tubageza ko ivyakozwe n'uyu muhinga mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi. Uyu yari we wa nyuma yemeza ko imishahara ya leta igomba
gusohorwa. Vyose ntuze gucikanwa rero, ni Umuhuza TV, Imana ibahezagire.